ukwizera kwanyu kwera cyane. Nutiyubaka ntawe uzokubaka wundi, nutizigama ntawe uzokuzigama wundi. Ibidusambura ni ibinyene bidukikuje. Erega bagenzi barahari kugira ngo bagusambure, umubiri urahari kugira ngo ugusambure. Enda kino gihe nimuze twiyubake. Mwene data shiramwe ingufu wiyubake. Gwaruka nimwizigame, mwirinde. Nimutizigama mama wawe nimuzogendana wakuzigame. Wiyubake kukwizera kwawe, tugugwanire. Bisigura ngo ni intambara. Nico gituma Paulo arangije urugendo ngo nagwanye intambara nziza. Burya kugira ngo wiyubake ni intambara, kugira ngo wizigame ni intambara. Ibirondera kugusambura birahari, ibirondera kutotera imbere birahari, ariko impanuro niyi: wiyubakire kuri Kristo ko niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu. Wishinge kuri urwo rutare, umate kuri urwo rutare ni Kristo. Usomye muri iki cete cya mbere Petero yanditse, muri iki gice cya kabiri umurongo wa 4 n'uwa 5, haravuga ngo nuko mumwegere, niwe buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranijwe riri n'igiciro. Mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu. Burya we uri kizu cyo mu buryo bw'impwemu. Iyo winjije amajambo mabi uri kurasambura inzu yo mu buryo bw'impwemu. Kandi murazi ko turi inzu Imana ibamwo, turi inzu mwemu yera bamwo. Nituyisamburerera ariko tuyubake. Mugire igikorwa cera c'ubuherezi ngo mutange ibimazi byo mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Kugira ngo bikunde bisaba kwegera uwo Yesu ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu, ariko ku Mana rifise ububasha.